Ndabashuje mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye hirya no hino ku isi turabifuriza mugoroba mwiza cange ijoro ryiza bagendanye naho muherereye hose twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Turabaye ikaze kuri ino mbonesha kuri yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba, by'umwihariko kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo ya 19 Gitugutu 2024. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu, turatangurira nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gihugu c'u Burundi haribazwa by'umwihariko ibikomeje kugenda biribonekeza mu nyuma y'iko rero hari abapasiteri bashika kuri babiri bakomeje kugenda by'umwihariko baragaragaza icyo twakwita kari ibihe bidasanzwe. Mu nyuma y'iko rero by'umwihariko bamwe baragiye baribonekeza ku bihe by'intwaro ya Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, aho bagiye baravuga ibintu bimwe na bimwe bizoba. Bamwe barerekanaga neza yuko bariko baravugana n'Imana, ndetse abandi bakavuga ibiryoheye amatwi y'abatwara nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abandi bakaza barabivuguruzanya, ndetse gushika ubu ngubu uyu mukutano uracyakomeza kugenda wibonekeza nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Bamwe rero barakomeza kugenda bibaza ibi bintu bizogarukira, mu gihe abandi bakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko ibi bintu bishobora kuzokwegera abanyagihugu ibintu bidasanzwe, mu gihe bamwe usanga baravuga ibintu bikaba abandi bakavuga ibintu bitaba. Profete Modeste ndetse na Apotre Mbayahaga ni nde rero azotsinda rino higanwa? Mu gihe rero umwe muri aba Apotre canga Profete ajaca aratanga ubutumwa akavuga yuko avugana n'Imana, ariko kandi undi nawe akaza asa n'avuguruza mugenzi wiwe. Kuva Petero Nkurunziza rero by'umwihariko aje ku butegetsi, by'umwihariko ku ntwaro yiwe mu mwaka wa 2005 mu Burundi, turafise abantu benshi cyane bavuga ko rero berekwa kandi bavugishwa n'Imana ibizoba. Hari ababikora rero bitonesha ku butegetsi, bakavuga ko rero bakavuga ibiryohera amatwi rero y'abatwara. Hari n'abandi bigoye rero kumenya ibyo bavuga nimba ari byo canga se ari ibintu biraho bisanzwe gusa. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko bamwe barakomeza kugenda baravuga amagambo ateye ubwoba, ariko kandi hari n'abandi baca baravuga ibyo leta idashaka, hanyuma leta igaca irabirukana canga se bigatuma canga bikaba byo bakwegera guhinga igihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Tugiye kugaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa, ndetse by'umwihariko n'ibikomeje kugenda biratangazwa n'abo ba Apotre ndetse by'umwihariko n'aba Profete nga mu gihugu c'u Burundi, aho bamwe bashobora kwisanga mu gasho, aho bamwe barakomeza kugenda baranashinzwa gukorana n'abagizi ba nabi nga mu gihugu c'u Burundi. Kandi by'umwihariko ndaza kukubwira kubiko by'umwihariko abanyagihugu benshi bakomeje kugenda barasabwa gutangura ibikorwa byo kwiyandikisha mu rwego rwo kugira ngo bazabashe kuba bo kwitabira amatora yimirijwe umwaka uza 2025. By'umwihariko muraza kunyemerera ntinde mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda hakomeje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Uyu munsi nibwo rero by'umwihariko bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bahoze bararongora bari bafise amabanga mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda baje kugenda baragirirwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu, by'umwihariko arongoye icyo gihugu nyine Paul Kagame. Akaba ari amakuru yaje kugenda by'umwihariko yishimirwa n'abatari bakeya. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda haradusumira nuko abarimo Edouard Bamporiki yarahoze ari umunyamabanga mukuru rero muri Minisiteri y'Urubyiruko, ari umwe rero mu baje kugenda barahabwa imbabazi. Hari n'abandi barenga 30 baje kugenda barahabwa imbabazi, barimo rero CG Emmanuel Gasana yahoze arongoye igipolisi cy'u Rwanda, ndetse akanaba guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Hari kandi n'abandi benshi bagiye barahabwa imbabazi cange baragirirwa ikigongwe n'uwo mukuru w'igihugu rero Perezida Paul Kagame. Ariko kandi hari n'andi makuru yakomeje kugenda aragaragaza ko hari bamwe mu basirikare biganjemo abafise ipeti rya colonel nabo baje kugenda barahabwa imbabazi. Izi nkuru twaje kugenda turazigira ko ku buryo bukomakomeye cyane, ariko kandi ikingaruye kuri izi nkuru n'uburyo Edouard Bamporiki rero mu kinyarwanda cyiza ndetse gitomoye, by'umwihariko nk'umuntu asanzwe yarize bigendanye n'indimi, yaje kugenda arashimira Perezida Paul Kagame rero byimazeyo, akaba yaje kugenda by'umwihariko amushimira ku buryo bukomakomeye cyane. Mu nyuma y'uko kandi umuhari wa FDLR umaze imisi by'umwihariko usa n'abafise amakuru y'uko ushobora kuzogabwaho ibitero
ukaba ushobora kuzogabwaho ibitero karundura ibitero simusiga. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ariko arakomeza kugenda yerekana ndetse by'umwihariko arashimangira ndetse by'umwihariko ko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FDLR ikomeje kugenda by'umwihariko iri mu masengesho akomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo hahoshwe umwuka mubi ukomeje kugenda wibonekeza ndetse n'indi bibazo bimwe na bimwe bishobora kuza kwibasira by'umwihariko uwo muhari mu gihe ushobora kuzohura n'ikibatsi cy'umuriro w'amasasu, nubwo benshi bavuga ko ku ruhande rwa Kongo atacyo biteze gikomakomeye cyane ku bigendanye no gusenya umuhari wa FDLR. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi, turabifuriza ibihe byiza cyane wiriwe bigendanye naho uherereye. Ndakwifuriza umugoroba mwiza wonyumviriza uherereye hose hirya no hino ku isi. Hari abatwumviriza bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Ndabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Reka tuyatangurire nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero hakomeje kugenda haraba intambara ikomakomeye cyane ya bamwe mu basanzwe by'umwihariko barafise ubuyobozi canke barafise amabanga y'igihugu nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi, hakaba hariyongeraho abandi babarizwa mu migwi igitandukanye idahuje ibyiyumviro bya politike nga mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho abantu bakomeje kwibaza hagati ya Prophete Modesta ndetse na Apotre Isidore Mbayahaga uzotsinda rino higanwa. Nkuko nabitanguye ndabivuga kuva ku ntwaro ya Petero Nkurunziza aje ku butegetsi mu mwaka wa 2005 nga mu gihugu cy'u Burundi, turafise abantu benshi cyane na cyane bakunze kugenda baravuga yuko berekwa kandi bakavugishwa n'Imana by'umwihariko ibizoba. Hari ababikora rero bariko baritonesha ku butegetsi bakavuga ibiryohera amatwi rero y'abatwara by'umwihariko. Hari abandi rero bigoye kumenya ibyo baba bavuga niba byo bari ukuri. Mu mwaka wa 2019 abariho dutangurira gatoya twasohoye inyuma, Apotre Isidore Mbayahaga yaratangaje imbere rero y'abarundi bose ko rero umugwi nserukira igihugu by'umwihariko w'u Burundi intamba mu rugamba by'umwihariko wari ugiye kuronka insinzi mu mahiganwa yahuzaga imigwi nserukira igihugu ya Afrika yabera mu gihugu cya Misiri ndetse na Djibouti. By'umwihariko yaratangaje ati muzobajya bwa mitsima by'umwihariko icabakingira cyavuyeho ntimutinye nk'uko yaje arabitangaza. Ntibyatebye icyo gihe by'umwihariko uwitwa Prophete Modesta nawe yaraciye atangaza ko batamuhaye by'umwihariko ishikanwa. Uwo rero mugwi uzota by'umwihariko atagitsindo na kimwe rero winjije. Ayo majambo yaramukwegeye by'umwihariko kubera ko yavuze iby'ubutegetsi budashaka by'umwihariko bimuviramo kuba yohunga igihugu ndetse akaba yaraje kugenda arakigarukamo hakaba heze imyaka mike cyane. Ubutegetsi bw'icyo gihe by'umwihariko bwarabishyizemo ingufu kuko rero bwavugaga ko rero ibyo bukora byose biba rero bisunitswe n'Imana. Umupfasoni umukuru w'igihugu rero w'umuhisi Petero Nkurunziza Denise Bucumi Nkurunziza yarashikiye mu gihugu ca Misiri i Cairo gusengera intamba mu rugamba, ariko byarangiye by'umwihariko intamba mu rugamba rero zitashe zitinjije igitsindo na kimwe. Abantu bariko baribaza ese twavuga yuko Modesta yoba ari we yabyeretswe cyane koko ko ariko yari yabivuze canga by'umwihariko yoba yararoze intamba mu rugamba. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange se akomeza kugenda aradusumira. Ejo kwigerekerezo ya 20 ukwezi kwa 10/2024 ngo nta muntu azopfa nga muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Byahiganwa rya Modesta ndetse na Isidore Mbayahaga ryagarutse. Prophete Diodeni araherutse gutangaza ko rero kwigerekerezo rya 20 ukwezi kwa 10/2024 rero ata murundi numwe azopfa aba mu Burundi cange se mu mahanga. Uyu munsi isaha 5 z'ijoro by'umwihariko ngo araza gusohora by'umwihariko ubutumwa busaba ababishoboye bose by'umwihariko kumucungira ko rero hari umuntu numwe azopfa ejo aho bukera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
Isidore Mbayahaga avyumvise by'umwihariko ati ibyo bintu by'umwihariko mu bisubize cange mubashe kuba mwobisuzuma neza. Mbayahaga arasaba abarundi bose rero gucunga mu buruhukiro rero bwose bw'igihugu ko rero ejo ata muntu n'umwe azojanwamo yapfuye. Mbayahaga agira ko rero arasoma amajambo yibutsa ko rero umuvugishwa azovuga ibintu by'umwihariko ntibishike azoba ata n'umwe by'umwihariko atatumwe n'Imana ahubwo azoba ari umubeshi. Ubutigu rero burageze ejo rero aho bukera ni kamarampaka rero mwihiganwa rya mbere muri 2019 Mbayahaga yaratsinzwe impanga mbe by'umwihariko basha ejo rero naho ninde azotahukana insinzi. Abantu benshi barakomeje kugenda bibaza by'umwihariko ibishobora kuzagenda by'umwihariko biribonekeza mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda bavuga ko by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda biratangazwa canga se by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda biravugwa n'abapasitori ko ari ibintu bikomakomeye cyane. Hari bimwe rero bishobora kuba byo bakwegera ibihe bidasanzwe ndetse abandi bakaba bashobora kuzojya barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza ko haba imigambwe igiye itandukanye ndetse n'abanyagihugu bamwe na bamwe barakomeza kugenda barasaba inzego zibijejwe ndetse by'umwihariko na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye yuko rero bokora ibishoboka byose cange bokora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi abantu batangura ibikorwa rero byo kwiyandukuza kugira ngo bazabashe kuba boshyirwa ku liste y'itora bazashe kuba bo kwitabira amatora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko kuva umwaka wa 2025 n'amatora yimirijwe umwaka utaha nkuko amakuru akomeza kugenda aradushumira. Icyakora nubwo rero aya matora yimirijwe muri kino gihugu hari abakomeza kugenda baragira impungenge by'umwihariko aho bakomeza kugenda baragaragaza ko rero batewe impungenge zikomakomeye cyane mu nyuma y'uko rero bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko biragenda biratera impungenge mu nyuma y'uko imihari igiye itandukanye nga mu gihugu c'u Burundi iriko idahuza ivyumviro vya politike. Icyakora ikaba ikomeje kugenda iragaragaza uko utumvikana kweruye ku ruhande by'umwihariko rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi urakomeza kugenda urashinzwe ubugizi bwa nabi ndetse no kurungika imbonerakure by'umwihariko ku basanzwe arabo mu yindi migambwe ku buryo biriko birabagiraho ingaruka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Imigambwe imwe n'imwe rero nubwo ikomeje kugenda igaragaza ko izitobera aya matora nga muri kino gihugu c'u Burundi hari abatajya umunwa mu kugaragaza ko CNDD-FDD yamaze kugenda irayiba nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa muri rusange. Twerekeze mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira. Mu masaha y'igitondo nibwo haje kugenda haramenyekana amakuru rero yakiriwe neza n'abatari bakeya mu nyuma y'ikigongo umukuru w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda Paul Kagame yaje kugenda aragirira bamwe bari basanzwe ari abayobozi bakomakomeye cyane bari barakatiwe na sentare gufungwa ibihe bigiye bitandukanye. Edouard Bamporiki rero wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko yaje kugaragara mu banyamahirwe rero bogiriwe ikigongo akaba yaje gushimira Perezida Paul Kagame rero wamuhaye imbabazi. Edouard Bamporiki rero ari mu bantu bashika kuri 32 baje kugenda barahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Muri Mutarama 2023 urukiko rukuru rero rwari rwarongereye ibihano yari yarahawe rutegeka yuko rero yofunga ivyashika muri 5 akatanga ihazabu y'amafaranga ashika kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki rero yari yarahamijwe ibyaha birimo rero kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha mu nyungu ze bwite by'umwihariko ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga by'umwihariko yarahawe n'umushoramari Gatera Norbert by'umwihariko mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Urukiko rwari rwarabanje rero by'umwihariko kumukatira igifungo cy'imyaka ashika kuri 4 rero ndetse no gutanga ihazabu y'amahera ashika kuri miliyoni 50
6 z'amafaranga y'amanyarwanda mu nyuma aza kujururira by'umwihariko nabwo rwaje kumwongerera ibihano. Edouard Bamporiki rero warufungiwe muri gereza ya Nyarugenge inkuru mw'ibohero rikuru riri Imageragere mu Kinyarwanda gihanditse rero yarashimiye umukuru w'igihugu wamuhaye imbabazi agatura umutwaro avuga ko rero yari yikoreye. Yanditse ku rubuga rwiwe rwa X ati zireze yagize ati zireze urugemwe rurameze urubuto rero rutaboze umutwaro nagatwaye by'umwihariko iteka umutware wanjye agiye awuntwamishije by'umwihariko imbabazi ndawutuye ndunamutse ndemye ndanyuzwe ndumva rero niyumva nkidirira. Ayo namwe mu magambo yaje kugenda aratangaza yunzemo ati nshimye rero Uwiteka waturemeye umutware Paul Kagame kubwe rero ubwere bwimuye ubwirabure bidasasiwe ubwira kabiri. Aya namwe mu magambo akomakomeye cyane yaje kugenda aratangaza. Edouard Bamporiki rero by'umwihariko ubwo yaramaze kugenda arakurikiranwa n'inzego zibijejwe cyane cyane inzego z'umutekano yarakomeje kugenda aratakama ndetse aranasaba imbabazi yerekana neza yuko by'umwihariko aramutse agiriwe ikigongwe canke aramutse agiriwe imbabazi atosubira muri ibyo byaha cyangwa se atosubira kuba yokora ikosa ukundi. Hamwe rero bakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko yari umwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragaza ko rero bifuza ko bobabarirwa dore ko yagiye arasaba imbabazi mu buryo bwose bushoboka. Icyakora abatari bakeya rero bakomeje kugenda barashimira umukuru w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda Paul Kagame ku bw'izo mbabazi yaje kugenda by'umwihariko aratanga. Twerekeze ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa n'ubundi kuri bamwe rero mu baje kugenda barahabwa izi mbabazi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Abasirikare bashika muri 15 bari bafungiwe rero muri gereza ya gisirikare ya Murindi mu nyuma yo gukatirwa rero ibihano bigiye bitandukanye baba babariwe by'agateganyo hashingiwe rero ku iteka rya Minisitiri w'Ubutabera nk'uko biko biratangazwa. Ku rutonde rero rw'abababariwe rero by'agateganyo hagaragaraho rero abasirikare bakuru barimo rero abari bafise ipeti rya koloneli ndetse na lieutenant koloneli kuko rero bigaragara mu igazeti idasanzwe yasohotse ku igenekerezo ya 18 Gitugu 2024 mu iteka rya Minisitiri ndetse na nomero 0052 kane ryo kwigenekerezo ya 18 Gitugu 2024 ryemeza ifungwa ry'agateganyo ry'abateganyo abantu bashika ku majana 437 barimo abasirikare bashika ku 15 bari kumwe rero n'umusivile umwe bose biyongera ku bantu bashika kuri 32 Perezida Kagame rero yahaye imbabazi nk'uko biriko biratangazwa. Itegeko nimero 027 akarongo kaberamye ryo mu mwaka wa 2019 ryo kwigenekerezo 19 ukwezi kw'ikenda 2019 gerekeye imiburanishirize y'imanza nshinzabyaha nk'uko rero ryahinduwe cane mu ngingo yaryo y'amajana 234 riha rero ububasha Minisitiri w'Ubutabera kurekura by'agateganyo uwakatiwe bimaze gusuzumwa n'inama y'abaminisitiri. Abarekuwe by'agateganyo harimo rero abangaba bakurikira baje kugenda baragaragara. Barimo Koloneli Kalisa Faustin, harimo Lieutenant Colonel Nshimiyimana Emmanuel, harimo Kapiteni Mupagasi Viateur, harimo Kapiteni Nzabahimana Claude nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Harimo witwa Niyo Dusenga Alone, harimo Sergeant Karinijabo, harimo Sergeant Niyo Dusenga Theoneste, Sergeant by'umwihariko Bayagambe Jean Marie Vianney, harimo Kaprari Ntakirutimana Emmanuel, Kaprari Uwezeyimana Emmanuel, Kaprari Habiyaremye Jean de Dieu, Kaprari Minani Enoke ndetse hakaba harimo by'umwihariko n'abandi bagiye batarimo n'abandi barimo Munyaneza Jeanne Paul, Nsanzimana Afrika ndetse n'abarimo Niyo Ngabo Steven.
nibura rero inshuro imwe rero mu mwaka umuyobozi mukuru rero w'urwego rw'igihugu rujejwe imfungwa n'abagororwa rero ashikiriza minisitiri ufise rero ubutabera mu nshingano ziwe urutonde rw'abasabye rero ifungurwa ry'agateganyo nk'uko biriko biratangazwa. Minisitiri ufise rero ubutabera mu nshingano ziwe abisabwe n'ubushinjacyaha rero arashobora kwambura rero umuntu ifungurwa ry'agateganyo bitewe n'uko rero akatiwe igihano gishya kandi atitwaye neza mu buryo rero bugaragara cyangwa atubahiriza ibyategetswe mu cemezo cyamufunze by'agateganyo. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko harakomeza kugenda by'umwihariko haragaragara icyo twokwita by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda haragaragara icyo twokwita by'umwihariko nk'umunezero ngaha muri kino gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, abana batari bakeya bakomeje kugenda barahabwa imbabazi. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro bizacu batwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye, twongere gusubira mu masaha y'igitondo.